Wewe wabaye nuvuga umudiaspora bigenze gute hari ryari? Je nabaye umurundi aba mu makungu umwaka w'ibihumbi bibiri mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe 2021 muri cya kintu funofu cyanyu. Ati rero wabaye umudiaspora, ati rero bigenze gute? Je nagize amahirwe ya green card, nakinye green card hanyuma Imana irampaye amahirwe. Kandi bwo bwari bwa mbere ubiki? Yego. Iki hari abarundi bamaze imyaka irenga 10 ariko woraba ibikorwa bamaze kurangura mu gihugu cyangwa mu vyiterambere ribaranga mu miryango yabo cyangwa mu gihugu asanga urabuze n'ikintu cyatwaye n'ibihumbi jana cyangwa nuvuga umuriyoni umwe. Weriki hajya babifise. Hajya babifise nuko harabakora ibitaboneka. Ngira ngo ushobora kubona ibintu biba biboneka ariko abeshi barabifise. Kagiye ko ndabatera intege nababwira dushima leta y'u Burundi ko uno munsi mu diaspora afise ijambo rikomeye mu Burundi. Nta mu diaspora kinyanyaswa, nta mu diaspora kirenganywa hajya na hajya. No musa diaspora nababwira gutinyuka bakagaragaza ico bashaka gukora mu gihugu cabo. Ko je ndi ntahe imwe muri izo. Ariko mu minsi yahera twarabonye abantu barundi bamwe basa nabiyamiriza novuga iryo shira hamwe ryanyu. Mbega mwavyakire gute mubivuga kwiki? Ntirumva hamwe ngo barusatoke zitahizwe. Kandi urumva na Yesu baramuteye amabuye umwana w'Imana. None urumva rega diaspora ndundi irafise abadashaka kuyibamwo n'abashaka kuyibamwo. Umuntu avuga igihugu nabi kandi igihugu nibo bari kariyanka niwe karivuga nabi. Cyane gose. Kubera igihugu s'umuntu. Namaze kuvuga mu biganiro byinshi nandabivuze igihugu s'umuntu. Igihugu ni iyisi duha kandi dukandagiyeko ikire kiri hejuru yacu nawe uyu muyaga yindi uriko ducaka nico gihugu. Hajya je mvuze dukunda uretse gukundisha abandi ni nkamba mvuze dukunda abarundi kandi ntuba abarundi twikundishe n'abandi. Nukuvuga twiyambika umutama ibihugu byose birimo ingorane. Buri gihugu cyose gifite ingorane yaco kugiti bitewe n'ubu ninko je bavuga ngo runaka arakenye ugasanga mugabo abakire barasumbana. Ndahandi nari ndetanya migendako bavuga ati ibihugu twirukira navyo byarigeze kuba bikenye. Bene byo bashira hamwe biga ingene bova mu bukene. Cyane gose. Birinde ikibitandukanya bashira imbere ikibahuza. Baca bagira imigambi hari nibo yitwanya migendako. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Irebe Media, the one of the best channel for this industry of Buja Flavor. Cyakinyamakuru cyama kibazanira bishamuvuga muri industry of Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora, reka tuze dukengurukira Imana. Thank you God for everything you done for us in the name of Jesus. Hama dusura dukengurukira. Ntabwo bakunzi bisamirizi Irebe FM 91 n'ibice bine novuga mu karere ka Imbo ngaha nyene novuga mu gisagara ca Bujumbura neza na neza novuga Imbo yose muratwumva neza ugiharira za Bubanza hose muratwumva no mu gihugu hagati ubunye makuru meza nuko musigaye mutwumva novuga kuri 100.2 MHz. Nakwarira ati rero Irebe FM niduhagarika ibikorwa biguma bibandanya ni move faster together nkuko ikivuga cyacu kibivuga. Uno musi rero ndakwarira ati rero mfise umutumire adasanzwe. For me it's my big boss. The number one big boss kabisa kweli for this country. Umusaza novuga umutama nemera cyane akabarira ati je ntunyite boss nyita umu grand frère wawe canke mwene wanje canke murundi mugenzi yawe ariko je mu rundi ruhande ndamwita Mr Dukundu Burundi Auguste Burundi. Reka kumbure ndamuha ikaze ndaza benshi cyane muramuzi kuri no samirizi nawe no musubscribe sino namare ngo agire subscribe ngo anyereke ko yabikoze yasanzwe ari umuabone. Reka kumbure ndamuha ikaze na cyane naho abari iwawe baraguha ikaze namahoro butaha. Amaro neza biraza neza biraza be utuma abantu batagata ubuntu bw'Imana. Yambariye ngo nashaka gutanga ikiganiro kuri Irebe baje je vraiment nagerageje hana akoze n'imigozi ndaza kugira ikiganiro kwerekirere boss ni boss wanje uko navuga byabindi ntavyakeneye mu radio ngo ni abene gihugu radio n'abene gihugu namwe bwe muyikoramo kabisa. Ego biraza neza none. Ego turashimira Imana. Ego urugendo rwagenze gute? Neza cyane turashimira Imana kubera yuko twaraje turashika amahoro atwize ko dusubira amahoro. Umupatriote w'ukuri kabisa. Kabisa uramaze no kubigaragaza novuga mu bikorwa byawe byinshi cyane. Urafite n'indirimbo wisati Dukunda Burundi yamamaye cyane gose novuga mu Burundi no mahanga. Felicitations kuri kijya gikorwa novuga Auguste Burundi. Murakoze cyane. Ego nizere ko hari ibindi bikorwa vuba rukuratizanye. Ye kubesha sindabibona neza kubite n'ibikorwa byinshi twakora ariko
ntibihebure nitwihebure yego cyane cyane team Auguste ajya arafise team ikomeye afise team ikomeye ngahe Bujumbura igihugu cy'u Burundi afise n'abandi bantu hirya no hino kandi baramukije cyane kwanza ndabavuze nca nkura amarori baramukije cyane yego ko n'abandi bose tuzi banzi mwese abada baramukije cyane yego kabisa arabakunda kandi cyane byimazeyo yego ndabakunda byimazeyo aba twadusumira ngo ibikorwa by'iyo nkuru bigarukira mu Burundi gusa ngo no mu mahanga ngo birigaragaza kubera ko turi mu mahanga tuteza guherana hariya kadokora kamwe kabisa yego bega muri irebe gute irebe company bimeze gute irebe company turashimira Imana kwanza kubera yuko tari Imana nta twoshika dushimira n'abakozi dukorana kubera yuko ivyo ukora byose udafise mukorana cyotera imbere nawo mu boshimira urimwo urabona ko irebe media wayidugije asike ndamushimiye Brizo date hariya kabisa mo kuraje cyane nuko murakora ego uyu munsi rero kumbure tudatwaye umwanya muremure n'umunsi nshaka ko tuyaga kuri iki kintu nurwe uruhara nuvuga mu diaspora agira mu iterambere ry'igihugu ni jambo kumbure abantu benshi bataratahura neza mbega mu diaspora bari umuntu nyabaki abenshi biza ko mu diaspora wa wundi aguha amafaranga ukiberaho neza mbega mu diaspora n'umuntu abameze gute kuri jewe mu diaspora n'ubundi yavuye mu gihugu ariyunguruza aja hanze igihugu tuvuze hanze si muri Amerika gusa tuvuze hanze turavuga no mu Rwanda n'ugeze Uvira bagiye abayambutse igihugu sigura ko rero umuntu yambutse akava hari nuko agiye gupagasa agikondera icyo adafise kira kintu udafise ugiye kukirondoka kironka ntukigumize hariya kuko hariya biriyo ukigaruka ntahandi kitari no kuvuga rero nukurondera no gupagasa bugira abasokuru kuva kera baragenda za Uganda kurondera kupagasa kandi bo bajya n'amaguru kandi byo no musitera n'indege twya n'imodoka no kuvuga ko je nibaza ko mu majabo makiri baza ko isiguro yacu no yiha ni Murundi yiyungusha ajya kuba mu kindi gihugu kubera agiye kumva runaka izarizo zose ariko nibaza ko imvo zose ari ubuzima yego kabisa wewe wabaye nuvuga umu diaspora bigenze gute hari ryari je nabaye umurundi aba mu makungu umwaka w'ibihumbi bibiri mu bihumbi 2021 sorry 2021 yego 2021 muri cya kintu funofu cyanye ati rero wabaye mu diaspora ati rero bigenze gute je nagize amahirwe ya green card nakinye green card hanyuma Imana irampaye amahirwe kandi bwo bwari bwa mbere ubiki yego je maze imyaka ishika nguri 6 ngina ndubura uratubarira strategie wagize nibiki wa presence ku buryo ngo bajya abagabo bakwemeye oya urumva ni imashini itoranya n'umugisha nyene niyo mpamvu kuvuga ni hoteli kandi mwirebe murazi ko mwirebe company tubikora ni umwaka uheze nabonye hari ababikoze ba Brizo barakoze umuti zuraba bazo bisaba ko na Brizo azoronka uko ndawe yarakinye Brizo yego ariko rero no kwifiza amahirwe abantu benshi kuko twisi tugenda hanze nkuko bavuze tu diaspora niki no ugiye hanze agacagaruka guteza imbere igihugu ciwe cyamwibarutse yego kumva rero twisi dusohoka niho n'igihugu kibandanya itera imbere cyane gusa ko muraza kubidusigurira mu kanya kari imbere ati mbega ubuzima bwo mu mahanga bumeze gute bitandukaniye no kuba iwanyu uvuga mu gihugu cyawe cy'amavuko ubuzima bwo mu mahanga ni bimwe bavuga ngo time is money hano ntiturizi ico risigura uwo mugabo ukora hanze umuntu aragenda kina biare ngo time is money ariko kina biare hari yasuko umwanya wose no gukora je nka jewe nababwize kuri singiye kubesha ni gakindira ku meza nkavuga ngo yicaye ku meza afashe amazi ashize mu kirahuri afashe ibyo byabashize mu isorori asize ku isahani ni gake kiretse rimwe na rimwe niriwe muhira yakomwe uvuye gusenga ariko imisi nka yose ibaho keshi ndera mu modoka ngenda uraruha kweri kabisa nuvuga umuntu agiye mu mahanga niyo nyifato yo tegerezwa kuba afise niyo nyifato yogira inyifato ya mbere ni discipline mu mahanga cyane discipline ko si wacu uko avuye mu gito gitabyi iwabo yuri iwanyu hari ibyo wakwihanganira ariko mu mahanga siko bimeze amahanga arahanda amahanga arahanda bisigura ko ugize discipline bizotuma ugira kwihangiro byakujyanye ariko ugiye ukatangura kudakora ugatangura kugwana ugatangura kuzuraborerwa hari ibihano bikomeye cyane yego maja mu making discipline yego
Ego kubera iki hari abarundi bamaze imyaka irenga 10 ariko woraba ibikorwa bamaze kurangura mu gihugu canke mu vyiterambere ribaranga mu miryango yabo canke mu gihugu asanga urabuze n'ikintu cyatwaye n'ibihumbi jana canke nuvuga umuriyoni umwe kubera iki hajya babifise hajya babifise nuko hari abakora ibitaboneka ngira ngo ushobora kubona ibintu biba biboneka ariko abeshi barabifise tugiye ko ndabatera intege kanababwira dushima leta y'u Burundi ko uno munsi mu diaspora afise ijambo rikomeye mu Burundi nta mu diaspora kinyanyaswa nta mu diaspora kirenganywa hajya na hajya duciye nko mwishirahamwe ryacu kwanza rya diaspora ndundi urashaka gutabaza umwanya wari wose uharenganijwe abijejwe babariho tugiye turamutsa na Samuel Ndayiragije perezida wacu nawe bakorana nanjye sanzwe ndimwo mu bayoka diaspora ndundi ico gihe baragufasha usanga ibintu byawe cyangwa n'utari mu diaspora ndundi nawe nyene suvuga ngo baca muheba ngo leta kimuheba nawe nyine ashobora kwitura ubushiranganje bw'imigenderanire cyangwa ribe ari mu ntara runaka ashaka kwitura mu stanteri cyabura matari muri rusange no musa diaspora babwira gutinyuka bakagaragaza ico bashaka gukora mu gihugu cabo ko je ndi ntahe imwe muri izo muvyakira gute iyo mubonye nuvuga leta y'uyu munsi ishigikira cyane cyane abarundi baba mu mahanga kabahina ijambo kadushimire nyine cyo mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ikintu cyambere kiza imbere uno munsi mu diaspora hajya mu Bushinwa hatembere kubera aba diaspora si mu Bushinwa gusa ibihugu byose ibihugu byose birafise aba diaspora ega na Amerika irafise aba diaspora hariho n'abava muri Amerika bakagenda mu bindi bihugu nabo n'aba diaspora iyo baje muri Amerika cyari gose ni eshanje nuko kuzana icurondera urumva bisigura ko rero uno munsi n'impamvu mubona hari iterambere ridasanzwe ikora ko leta yafashe ya mbere mu gushikira imigambi y'aba diaspora cyane cyane gutanga umutekano no gukingira ivyo diaspora ariko barakora yego abantu harabiba ba diaspora amafaranga agacabwa ati we ntaho ndega ego imyaka yahera kumutera ubwoba wowe ntaho ntwara umunyagutwiwe mukuri ivyo byaraheze twashimira leta y'u Burundi rongo nyene nyene cyo mukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye no musi bimeze neza noneho iryo terambere ikiragura ka kumwe n'igihugu muto muto usanga ari ubuzi burabonetse nko kubona mwirebe harimo abakozi cyane gose n'abandi bafise abandi gutyo n'ufise umukozi umwe amufise abafise umuryango atunze mu rugo uwo mukozi ego watubari ati ni shiramo ry'aba diaspora kandi bose nuvuga abo muri kumwe bavyumva neza mbega ni giki mubarira wa wundi atarifadikanya namwe aba mu mahanga nyamwigenda ko ntari muri meshi nyamwigenda ko ntari muri meshi kandi nibaza neza ko tworengera ibidutandukanya tugashira imbere biduhuza kugira ngo twese twishire hamwe twe mishirahamwe rimwe dushire inguvu hamwe kubake igihugu cyacu biciye mu ishyamba ryacu muri diaspora ndundi ego birumvikana neza cyane ariko mu minsi yahera twarabonye abantu barundi bamwe basa nabiyamiriza novuga iryo shira hamwe ryanyu mbega mwavyakire gute mubivuga kwiki nurumva hamwe ngo barasatoke zitahizwe kandi urumva na Yesu baramuteye amabuye umwana w'Imana none urumva rega diaspora ndundi irafise abadashaka kuyibamwo n'abashaka kuyibamwo urumva iyo migwi ibiri mugabo ayirimo nibo beshi impamvu ari bo beshi nibo bariko barakora urumva kuko ijya diaspora no musi y'abanebwe nyabakozi utari umukozi muri diaspora biragoye kubera kumva imigambi yabo ariko uri umukozi iroroshe kwifatanya nabo kuko sinzi ndengeje ngaho ibisemuzo bazi muvugizi wa diaspora urakoze cyane ati ego uhanura iki novuga wagiye adashaka kugaruka yagiye mu mahanga ngo je ngo mu Burundi shaka kuzohagaruka kandi ari igihugu camwe barutse nahubwo ntumugire ikirere kizomubwira yego rega no barabizi barigirisha barabizi je undi mu Burundi namaze indwi imwe cyane amaze ukwezi hageze indege ko ndayurira nukuri si kubesha ndumva mutima ariko nyene kubera ubuzima ariko bakubwira ubuzima tegerezwa nyene kugenda uko bukujanye ariko yiba ari ubuzima butabidutera sinova mu Burundi mu gihugu canje ngo kubera ari gupagasa nyene yatwiyungunganye uko ari n'abazungu bari ngano n'abazungu bari hano ego bari abashinwa bari hano ego bari guca uvuga ngo Burundi ngo si igihugu yayishaje avuga ko no muri Amerika n'aba diaspora kuko hariho ababa mu Butaliyani hari aba mu Bubirigi hari aba bagira ngo mu Burusiya none batashobora ba diaspora n'aba diaspora ego aramakuru tubaze kumva yuko ngo ari abarundi
bakuriye hariya canke bavuye nga mu Burundi ari igihugu cabibarutse bakagenda bagashika mu mahanga bakagira imiryango bakarongorera hariya ariko bagasanga bafise ya nyifato yo kutavuga neza igihugu cabo basanga ariko yigisha umwana we yo kwanga igihugu ari we yo mwigisha kugikunda uwo muri umuhanura iki no muhanura burya ndirimbo hari indirimbo wabivuze neza yitwa dukunda Burundi iko kuri YouTube ya August Burundi irimo byose no kuvuga umuntu avuga igihugu naba kandi igihugu niwo bari kariyanka niwe karivuga nabi cyane gose kubera igihugu s'umuntu namaze kuvuga mu biganiro byinshi nandabivuze igihugu s'umuntu igihugu ni iyisi duha kandi dukanagiyeko ikire kiri hejuru yacu nawe uyu muyaga yindi uriko ducaka nico gihugu none ibi ko bitavuga twe nitwe turavuga no mwanya ubivuze rero ukivuze nawe niwe yivuze nabi cyane gose hajya je mvuze dukunda uretse gukundisha abandi ni nkamba mvuze dukunda abarundi kandi ntuba abarundi twikundishe n'abandi nukuvuga twiyambika umutama ibihugu byose birimo ingorane buri gihugu cyose gifite ingorane yaco kugiti bitewe n'ubu ninko je bavuga ngo runaka arakenye ugasanga mugaba abakire barasumbana nukuvuga umwe wese afise umukire hejuru yiwe nundi umukene musi yiwe ugiye kubiraba kuko uzima twese ntibungana bisigura rero umuntu yanka Burundi ngo burakenye ubugize gute ni wakenye ni nawe yitutse kubera Burundi busetanganyika bufise isi yimbuka bufise ibintu byose turorora turarima tukimbura urumva niwe ukenye ni jewe nkenye kubera tutadashaka gukora yego muga nivyo bihugu tugiye ko taja mu kuronderamo ubuzima hari abatanguye kuvyitangira bijya bihugu barimwo kubona mundi handi nari ndetanya migendako bavuga ati ibihugu twirukira navyo byageze kuba bikenye bene byo bashira hamwe bigingire bova mu bukene cyane gose birinde ikibitandukanya bashira imbere ikibahuza baca bagira imigambi hari nibo yitwanya mwigendako namirira hari impembe ni nyamwigendako Biogas bashobora no kwirahaba irimo byose byikora baza yego cyane gose urumva neza yuko ari bya bindi ariko uravuga ati burya ututse Burundi iri mu mahanga ubu kurituka wewe neza cyane ufashe nabi igihugu cyawe uri mu mahanga ni wewe nyine uravyigirira ko nticumva igihugu ntikivuga ni wewe wumva ni wewe uvuga ni wewe wumva ni uvuga kandi Burundi ni twebwe ako twe ni turi Burundi cyane gose igihugu kwa turi Burundi igihugu ni twebwe iyo kwa turi Burundi twadupfa kigapfa umuntu arapfa ubu gihugu kikabanda kabisa kweli ati rero wa wundi abyumve neza yuko utigishije abana bawe kumbure wagize Imana ikabaguhera hariya mu mahanga bigishe gukunda igihugu umwana wavutse icyuma ni cyakurana ariko ntamuntu ukuri azirondera ukuri kandi yakumenya uzosanga yakwasa cyane gose kazosahora mwishi birabaze kubona abana benshi bifuza kuza mu Burundi ariko shimira n'abavyeyi bose gashimira abantu benshi bari mu bihugu bitandukanye afata nk'umuryango wiwe kazana abana biwe mu Burundi ni benshi bikora bikora yego Imana ibahezanye ndaza abantu imiryango rero nk'itatu cyangwa ine baze kuzana umuryango wose si ibintu byoroshe ufata umwana abana 2 3 4 5 kabazana rimwe mu Burundi ariko hari abamaze kubikora kandi abana babo bageze ngaha barahakunda kuko ntibakunda kubera yiki ni ya maraso yo gakaranga mutima cy'igihugu na maraso ashitse iwabo ko twebwe dufite amaraso y'u Burundi naho bukira handi kabisa papa ari umucasogokuruzi uri umurundi ajya amaraso y'u Burundi yakurimo igeze muri ngaha suma kuzirafatana urumva ko uri muhira wisanze igisinze ko vangu kiniga cyasi nuvuga ibigumbagumba birakunze n'abana birabashikira ndabise n'abantu benshi nabonye ariho benshi ariho n'uwo wigeze gutumira mu minsi heze yamaze imyaka 5 ataza mu Burundi aramba ati gerageze mu Burundi numva ngo sinohava yahora avuga ngo none ngo hameze gute iki ariko amaze kuhagera ubu rero yaciye avuga ati ngira nitahire kabisa n'umuryango wanje namuramukije iradi kabisa yari umujama wanje kabisa kweli yarayumariye kweli man ngo ndababaye ko hageze ko subira mu hariya aba muri Canada kabisa ndumva ko ibintu bimeze neza cyane ariko dusubira novuga kuri sujet mbega none ko hari imvugo iri kwiravugwa yuko Trump ariko yirukana novuga impunzi ziba hariya novuga mu mahanga novuga nigiki muri ko murafasha novuga na cyangwa muri ryashira hamwe urumva ishyamba nta na kimwe byokora
usibye n'ishirahamwe n'igihugu cacu ntacyo na kimwe vyokora. Igihugu ico bikora kirabakira, ishirahamwe ico rikora babirukanye rirabafasha kubatabariza igihugu barya birukanye. Ariko buri gihugu cose gifise amategeko yacu, iyo yarenganye urirukanwa. No mu Burundi abantu birukanwa nuko atavyo mumenya. Gusa Amerika no kumengo yarubatse ikintu kandi nivyo yari yubatse bivugisha ukuri. Impamvu ibintu vyaho vyose byo tumbe yo bikozwe mengo isi iguye ijuru iguye kwisi. Ariko no mu Rwanda ubikoze, no mu Buganda, no muri Kenya, no muri Kongo, no mu Burundi ko zikosa utwara umwe n'igihugu waho kwereka vukire waho ugakora amakosa ukuri igihugu cyose kirafise amategeko kigenderako kabisa, kirafise iyo kigezemwo umuntu ugenderako. Yoro habaye kuvuga bati reka tureba abantu bitwaye nabi badafise n'ivyangombwa, none umuntu afise ivyangombwa none uwo habakwiye kuba mu gihugu. No mu wundi umuntu hareteza bafise ivyangombwa, nivyo bari bakwirukana abantu badafise ivyangombwa. Bisigaye ibirenze ngano bagiye kuja mu byo ntazi. Urakoze cyane. Ego na cyane turabizi neza yuko ubuje ariyo nibihuba biriko biravugwa yuko Trump yoba ashaka gufata ingingo ku bantu binjiye muri kijya gihugu biciye mu nzira green card. Kimwe nkawe ko tuzi ko mwinjiye mu nzira green card, twaba tuzi neza yuko udashobora guhemukira igihugu cyawe, udashobora guhera amezi utaje mu gihugu. Iyo risk wafashe byagenze gute? Burya ntuzava usanga bikunanira gusubira. Uvuze ahubwo hari n'uwambere ngo baranyirukanye. Hari n'ikiye nakoze avuga ngo cyabara kwirukanye nagikoze. Bisigura ko rero umva twagiye kurondera ubuzima yobwa byase ko tuburondera twosubira iwacu, none twasubira none si wacu. Gito nabivuze igito gitabwa iwabo. Rero bisigura yuko nimba koko ntazosubirayo, nimba koko namwe muzobibona. None ntitukorana muhoda muri na hafi yanje turakorana. Ni navyo rimwe bwa mbere nzobwira ati burya byase naje rero nanje dukorane gaha kabisa, kandi mwirebe cyane cyane ibyo bindero kuravuga ati rero nimuze mutegura igihugu cyanyu, nimuze mucubake. Icyo kiruvuze nico ipfa ko umuntu wese yitegura kuko ari yasi wacu. Twitegura iwacu twese. Akucyo ukora cyose mugo witegura uvuga uti hashobora kutekera Trump, ashobora kuzunda akavuga ati hakaze n'amashinga amateka n'inyigo z'amateka bafise abantu bose amajo y'ikihurira akavuga ati iri tegeko twarikuye. Umuntu wese ari ngata atari umuntu yahavukiye cyangwa ikindi mugabo nivyo shoboka. Ariko reka tubifate muri iyo faso kugira ngo itegure cyane gose, mwese yitegure. Je nditegura simbivuga gutyo nanjye ndacitegura cyane gose. Yego ukora ndacarondera kirumvikana ubwo tubanaye twitegura nta kujya mu twiteguriye kuza kwa kumukama. Birumvikana neza cyane. Mu minsi yahera harabaye novuga ibibazo hagati y'Uburundi n'u Rwanda, novuga aba influenceurs benshi, novuga bo mu kiya gihugu bafashe nabi, novuga nyine icubahiro w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Nabwo none abarundi mu bamahanga mumaze kubona novuga nyine icubahiro cyacu umuvyeyi wacu bamuvuga nabi, novuga ku mbuga ngurukana bumenyi zabo, mwavyakiriye gute? Ngamba ikibazo ni cyiza, ariko siza kukivugaho cyane kubera yuko ni ikibazo ahubwo kinandengeye. Hari ibintu birengeye ubwenge bw'umuntu nko kubona abantu bashaka kwifatira umukuru w'igihugu cy'ikindi gihugu, amategeko y'icyo gihugu akabarekurira kubikora bazi ko neza icyo gihugu kindi kirimo nabo nyine ugwaruka banashaka ugwaruka rwo mu Barundi ni gushi cyane gusuma n'abari hari hakurya. Mpamvu ciye bumva byarabaje birande ari ikintu kikurengera ukabura isiguro yacu. Mugabo nkarengerwa sinarengewe n'ababikora, narengewe ahubwo n'igihugu kitabizibira. Umva nca ntangazwa n'uburyo imico turayisangiye. Ije reko ndavuga bisigura rero kubibabaje uko nabivuze kuba ari icyo gihugu citovuga kiti ibi bintu kurenga urugero ariko bibandanije kabandanye bikomeza ase turahaguruka kabisa. Kuko umuvyeyi wacu umwere cyo w'igihugu ni umuvyeyi wacu, umuvyeyi w'igihugu cyacu, kandi igihugu cyacu kirigenga kandi cyari kuki nta gihugu na kimwe kingira ikindi muri kino gihe. Bisigura ko rero abo bajene nabo cyangwa gwaruka cyangwa nkuko bava mu rubyiruko hari hakurya ukwikebuka kugira ngo kujya dutanga icyubahiro ku mukuru w'igihugu cyabo. Suko twabura ivyo tuvuga, suko twabura ivyo tugira, mugo twe dufise indero n'imico twahawe n'abasogokuruza ndetse no kugera kuri nyene cyo mu kuri igihugu turi kumwe n'umunsi urazi ko mujama wa jene cyane gose. Iyo mpamvu rero mubona icyo dusaba gusa gusaba ko bihagarika cyane gose. Utwe mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ariko aduteza imbere, hari yaduhaye paeji, nta mujene wagigira umugambi aronka financement, aduhaye bid, nta mujene n'umagira umugambi muto wabura amafaranga kiretse udafise
mu mutwe yawe uwo nawe uwiyahuye aho muririra cyane gose yego wawiyahuye wenyine yego wowe wawiyahuye suicide volontaire abajene bari ku kivi bari ku murongo bari mu iterambere bafite inyota yo gutera imbere nukuri umuvyeyi wacu n'icyo mu gihugu cyacu adushigikiye kandi turamushimiye cyane gose murakoze gose kumbure n'ibibazo bibiri byanyuma nama evenement akunze kuba organisé par Irebe Company abenshi kumbure bari ko barabibaza bati mbega ko tuzi neza yuko ari ama evenement amwe mu Burundi tukubona umenga arabaye hagahera indi myaka tukabura irengero ryayo ati mbega ziga evenement zagiye he mbega bimeze gute mbega best influencer muri uyu mwaka tuzoyihabwa bimeze gute dukunda Burundi izoba bimeze gute urakoze nk'iyo dukunda Burundi niyo yatangwe muri Irebe Company ni nayo yatumye Irebe Company bamenye ko Irebe Company dukunda Burundi mugore ko murazi ko Irebe Company ari umuntu umwe ari we jewe aje n'umukenyezi wanje naramushimiye umukenyezi wanje ashikira muri byose bisigura hariho igihe kitagenze neza kuri jewe kuko umuntu wese bigenda ndasa n'ubucumbagira gato ivyo binani napanze bimwe birapanguka kugira ushaka kubaka inzu watugira ushike kuri tafari basanga rimwe riranyereye namwe yose ari yagiye kugaca akoroka yakorotse rero tangura kuyaduza n'ubundi nta kintu kubona kimwe cyo mu Irebe Company kizoba kizohagarara ariko gukihagare burundu ariko kirashobora gusiba bitewe n'imvo runaka sabo dukunda Burundi yavuye muri Irebe Company Irebe Best Influencer Award n'ubundi izo ego imana iyo nkuru ariko rero tunabwira abantu uti mufashe Irebe Company uko ikikora ibintu byinshi rikuhakaza abajene ariko urya rero harakintu nandi baza gusapotinga kubera kugira ibyo migambi igende neza ko nka Irebe Best Influencer Award ikivuga cyane byiza by'iwacu munezero wacu promoting igihugu cyacu ibyiza byacu sabo ko dukunda Burundi promoting imico n'akaranga by'igihugu cyacu umva ni ibintu dushobora kubaka bishobora ejo cyajya ejo kuzozana aba ingenzi zikazi wacu yego mugari twashimira leta y'u Burundi kubera yaduha umutekano yaduha impusha iraduha ikintu cyose ikenewe kugira ngo ibintu bigende neza kuko umuvyeyi cyagufashisha ntaguha amahera ahubwo cyagufashisha akwereka ukura amahera birumvikana neza cyane ugukunda burya ntaguhifi burya kwereka ukuntu bayiroba yego cyane gose kumbure nuva twayaga byinshi ariko ntumirire navuga abarundi bose muri rusangi yuko bogenda kuri YouTube ya Auguste Burundi bagire Auguste Burundi nyene bikorwa bya Auguste Burundi na Irebe Media bagire subscribe abanje bose wewe cyane mudeza buru bunyene abanje bose cyane ku muting na bizo nka yaragira abanye bose bagire subscribe no kuri ino Irebe Media kuko numujyango mu wundi cyane gose genda kuri Auguste Burundi mugire subscribe mugene no kuri Irebe Media bashe munakora kurikirana kino kiganiro ukaba ukunda kuraba ibiganiro byacu taragira subscribe wozo bona umunsi umwe ndakumyutinze ibiganiro byaje nzose kuzabura notification yes kubera ndagushimire cyane novuga umutumiro wanje witeka uyu munsi Auguste Burundi bakoze Ben ndagushimiye ndashimira Irebe Media team mwese ko mukorana murakoze cyane ari muri ku TV Imana bahezagire amana ndarababwira nti nubwo bataturishe mu Irebe FM reka tubivuge abantu bari muri diaspora mu Rwanda mukorera Irebe FM ciye kuri wezi 3 akaburungu Irebe FM akaburungu.com cyangwa kuri Radio Garden urinjira hamwe wandika muri Irebe FM tuyibona cyane na Antepre 4 hano mu kiyaya Kimbo no hagati mu gihugu none twagezeyo cyane gose ni 100 n'ibice bibiri sa point kabisa 100.2 megahertz mu gihugu cyose no ku mipaka duhana imbibe abatwa dusumira ngo n'abantu bikasuru baratwumva Ntagoma Bukavu Kigoma hariya kimwe yaje iyo za Gasenyi mu Rwanda izo zantu nibaza ko batwumva abantu begerera uvuga bashireko kabisa amakumbuga zose turiko amalive bariko muri mushikira ibikorwa muri rusange mushikira ibikorwa bya Irebe Company muzamushikira kabisa yes kumbora kubarira ati akaryoshe nigahora mwitamwa ndakubarira ati mwitama akaryoshe nigahora mwitamwa urakoze cyane ariko nagira nabarira ati mbega nitwagutumira ukundi twagutumira undi munsi uzoza ikibabaje nuko asanzwe yifatira bisi zimvye reka tufe kwimubaza mbega mutumire wacu witeka nitwagira ibako kandi ryo kugira ibindi bibazo byo kukubaza ati mbega uzoza mu kiganiro cyacu urana nk'ubu nagize gucya indege irabura abantu ndayisabye rifite iranzana n'ibyasubira nzoza tuzosubira bye bye